Ndabankurabe. Ndabankurabe maze tuvugana ukuri. Ndabankurabe ni ikiganiro gifasha abanyagihugu kumenya ukuri kwinyegeje mu mvugo no mu ngendo z'ababarongoye. Mugishikirizwa n'incabwenge ziyemeje kwamana ntaryo zimurikira abanyagihugu kugira ntibagwe mu kaziri bakita kaziba. Ndabankurabe maze tuvibuja tuje ku murongo. Ndabaramukije nti musanga urweze aho muri hose maze mugira amahoro n'amahonda eka imari n'Imana. Ijwi mwumva ni rya Sebastiano ntaho ngendera. Mu kiganiro Ndabankurabe giheruka nari nasozereye ndabemerera yuko mu gikurikira nzobagira ku muriri amajambo n'amayeri abatware ba none bagize iminsi bakoresha. Isango niri. Reka mpere kuri aya majambo ngo intererano y'amatora. Ariko imbere yuko ninjira muri nankana y'ayo majambo, nagomba ndabasabe mu nkundire ndabasigurire ingene insiguro y'amajambo yubakwa muri rusangi. Ivyo mu mvugo y'abahinyanyuzi nako abasobanuzi b'amajambo bita processus de signification muri rw'igifaransa. Ijambo rero burya risakaye utuntu no kwita uturanga nsiguro aritwo abasesenguzi b'amajambo bita seme. Reka nihweze iryo jambo intererano na cane cane ingene ririko rirakoreshwa muri kino gihe. Iyo jambo rero ndaryihweje jewe ndarisangamwo uturanga nsiguro cane cane nk'utu. Intererano mbonamwo ikintu uha uwo wiyumvamwo. Intererano kandi jewe mbonamwo ikintu utanga kugushaka kwawe atamusunikano. Intererano mbonamwo kandi ikintu uhabwa n'uwo wiyumvamwo mu gihe abishoboye. Ariko intererano jewe mbonamwo ikintu ukora canke ntukore ariko ubuzima bwawe bukabandanya. Nibutse abariko barantega amatwi ko intumbero y'iki kiganiro ari ukwihweza imvugo n'ingendo vy'abarongozi. Reka rero turabire hamwe kimwe bita intererano y'amatora ico cabaye. Tubirabire hamwe. Ca kintu citwa ugutanga ko gushaka kwawe cahindutse iki? Cahindutse urampa canke ndakubuze kuja kwivuza. Cahindutse urampa wanse nta rupapuro rwa komine uzopfa undonkanye. Urupapuro rutangwa na komine. Cahindutse urampa wanse isoko ntudugura. Cahindutse urampa wanse ndakwirukana mw'ishure. Ngivyo uko vyagenze. Mbega ko mwese mumaze guterera canke gutererwa mu manzi canke ziriya, ni hehe mwumvise umuntu ataburizwa kubera yanse guterera umuntu kanaka? Ni hehe vyabonetse aho umuntu bamufata bakamuvayanga mu vyondo, bakamubuza amahoro, bakamubuza iyaja n'iyaja,
ngo yereka yanse guterera. Jewe rero nagomba ndababwire yuko umuntu yakoresheje iryo jambo intererano, nagomba ndababwire ko atari ikijuju, ahubwo yashatse guca abarundi abanyagihugu ibijuju, kuko yarazi neza ico iryo jambo rivuga. We yavuga ati iryo jambo reka ritembere, mvuze nti intererano ntawe uzosubizamwo, reka ritembere, ingene tuzorishira mu ngiro tuzobimenya. Abanyagihugu nabo bati ntaco, ari uguterera tuzoterera tubishoboye, tutabishoboye ntaco bizotugira. Nuko bavyiyumvira. Ngivyo ivyo nita kurwa mu kaziri ukita kaziba. Aho niho bihendeye nyene. Vyavugwa twumva, biza tubona, biriko birakogwa, aho bigeze abanyagihugu hateye agahinda, nta numwe atahabona. Ugiye kuraba neza rero ingendo yeze ubu, umengo umwimbu w'urwo ruhendo ngo ni intererano, ugiye kwiraba neza umenga uriko uragabanuka, uriko uragabanuka kuko nta kundi vyogenda. None intererano yovahe? Bica binyibutsa umugani w'umwami, umugani w'ikirundi w'umwami yigeze gutegeka yuko abantu biwe bomuha amosozi ngo yuzuye ngo amato, hanyuma ababwire abajejwe kuyegeranya baja kuyarondera, babwira abantu ngo rira, bararira, barabura nayo kuzura intango. Umwami ati bakubite gose barire, bakubite gose barire, barabesha amosozi barayaronka, barabakubita ariko n'ubundi ntiyayaronse. Abanyagihugu rero uvuga ko ari intererano hama ukabihindura kubigira itegeko, haragera igihe babura iyo ntererano. Nivyo tugezemwo. Abatwari rero bamaze kubona yuko iyo mvugo y'intererano y'uruhendo yasenzwe, kubera bobo bafise amayeri, baciye batora izindi mvugo. Mugize iminsi muvyumva, ubu vyitwa ishikanwa ry'Imana, ubu vyitwa gushimira Imana ku bikorwa vyiza, ku bintu vyiza yadukoreye, ubu vyitwa gushimira umukuru w'igihugu. Kuri ubu ejo buca vyitwa gushimira abashikiranganji, abashinga amateka, hanyuma kuri ubu nababura amatari, ntawe uzi iyo bizogarukira. Kuko ivyo arivyo vyose uko iminsi ihera niko baguma batora ukuntu bavyita. Imvugo zihuma amaso abantu, ico twita mu gifaransa discours débilitant, ingendo zo kwiba, kuruye ariko gwenga ariko kwaje kwa plan mbaye nk'abanyamuji. Yego, kugira abanyagihugu bemere batange kuri ubu n'akabuto banyegeje ahantu mu gipfu c'inkono, nukuri hari amayeri menshi basigaye bakoresha mu mvugo. Hari n'abasigaye babwiriza abasomyi ariko basoma Bibiliya gufuta ahantu hose hari amazina ya vya bihangange vy'abahanuzi n'abatagatifu tuzi. Bamwe abemera gikirisu bazi, mwaravyumvise. Ibi si ivyo ndiko ndarazirana, eka si ivyo narose, mwaravyumvise. Ejo bundi umukuru w'igihugu arinamuye ategeka umutungwa yariko asoma Bibiliya ngo maze ngo ahari izina rya Musa ngo uhafute, urifute, uhamadike igiwanje. Si ivyo narose, nivyabaye, mwaravyumvise. Nukuri jewe ndubaha cane Petero Nkurunziza, kandi nkamwubaha kubera ibintu vyinshi. Ndamwubaha ubwa mbere bwobwo kaba umuntu kuko n'umuntu kiremwa muntu, umuntu wese ategereza kucubaha.
umuntu agifite agatima mu uruntu. Ndamwubaha kandi nk'umukuru w'igihugu, ndamwubaha mbere nk'umuvugabutumwa, ndamwubaha kandi mbere nk'umutezi w'umupira, narirya no kuwukunda na jewe ndawukunda. Nukuri ndamwubaha, avyumve avyumvishe, jewe ndamwubaha, ndamusonera, ariko ndamwinginze ntasubire gutoza amashikanwa abantu bagowe yiyita Musa. Ndamwinginze arondera iyindi mvugo, kuko izindi mvugo ziriho. Agomvye mbere anyiture ndamufashe kurondera izindi mvugo, kuko Musa nk'akarorero, igihe ihanga rya Israeli ryari ryishwe na kigoyi mu bugaragwa bwa Sinayi, Musa aho gufata abanyagihugu ngo baba ari batoza ivyo barya, ivyo kurya n'ivyo kunywa, Musa ico yakoze ahubwo yagoroye ibiganza avyereka Imana ati Mana tabara ihanga ryawe, ati Mana fasha aba bantu. Maze Imana itibagura za mana, niko tubisoma muri Bibiliya, hanyuma ihanga rya Israeli irahembuka. Ndasavye rero, ndasavye mfukamye, nyakubahwa mukuru w'igihugu, ganza asabwa ariko gezaho. Nimba arakwihishako, kuko navyo birashoboka, nimba hari abagomba kukwitoneshako bakaba babirundarundarundarundarundanye iwawe bataguteguje, nukuri kw'izina ry'Imana ndagusavye wabwire uti gagwe, gezaho, gezaho. Yego, kuko birashoboka. Hariho abantu bigira abatoni, abasavye ba cane, bongereza umwete batireka maze tumushikanira ibintu vyinshi, kuri ubu azotumanyurira. Yego, ivyo bibaho. Nimba ari uko, jewe nk'umurundi, jewe nk'umuntu afise, nibaza yuko mfise akenge kagitembera, ndaba ibikorwa nkumviriza ibivugwa, jewe n'ukuri ndasavye umukuru w'igihugu ahagarike ivyo bintu ku neza y'abarundi bose, ku neza y'igihugu cose, mbere no ku neza yiwe, kuko bizomuha agateka gusumba. Nukuri ivyo bintu umuntu agifise agatima runtu vy'uko abantu ataho bikora aribo boha umukuru w'igihugu bizwi yuko ibintu vyose abifiseko uruhusha ariko agwemerewe n'abanyagihugu. Nukuri ivyo bintu bihagaze, nibaza yuko atari ico vyofasha Uburundi, ntaco vyokwicira Uburundi, kandi nta mutware vyokwica. Umunyagihugu nawe yokira, ugasanga twese turakize, ivyo bintu bigahagarara. Mama ngo kuranya amashikanwa yo gushimira umukuru w'igihugu, ngo yabahaye umugwa mukuru. Imvugo ni nyinshi, ngo yabahaye umugwa mukuru, ngo yabagabiye umurwa mukuru. Jewe ndabaza, mbega uwo murwa mukuru bavuga ko yabagabiye, mbega nuwo yakuye mu mufuki we? Mbega uwo murwa mukuru bavuga yuko yabagabiye, bavuga yuko yabahaye, mbega nuwo yabatuye hariya mw'itongo ry'Ibingozi maze aza kuwubadika Igitega? Iyo mvugo ngo yatanze ngo umugwa mukuru, ngo yagabiye abantu umugwa mukuru, nukuri ntabwo isiguritse. Nta murwa mukuru Nkurunziza yagabiye abantu, kuko erega ntabwo abi ikintu adafise, ntabwo abi ikintu kitari gwiwe. None wari gwiwe?
yego kumushimira ni vyiza, kumushimira yuko yashize umukono kuri iryo tegeko rivuga yuko umurwa mukuru wa politike woja Igitega, ivyo ni vyiza. Kubimushimira mu mvugo mbere washaka no mu nyandiko nukuri atari vyiza. Mbere naje mboneyeho n'akanya ko kubimushimira mbere nivuye inyuma, abimushimiye n'ukuri kose. Ariko gufata abanyagihugu basanzwe bagowe, ngo zana ibimasa, ngo zana inturire, ngo zana ibikemanyi, ngo mushikanire umukuru w'igihugu kuko ngo yabagabiye umukuru w'igihugu. Jewe numva yuko iyo mvugo yo kugabirwa, numva yuko nukuri ntikwiye, ntitunganye. Iyo mvugo siyo. Nukurondera nimba abagomba guha kugabira umukuru w'igihugu vyama vyabaye. N'umwami abamwiyumvira baramugabira. Ibiturire vyaragenda ibwami. Yego. Ariko nta muntu yakubitwa, nta muntu yanyagwa ngo yamara ngo wewe ngo wanse kugabira umwami. Oya, ababishaka babandanye bamuha. Ariko ntihagire ibintu babandanya bitwaza bavuga imvugo zidasobanutse zitumvikana ngo umukuru w'igihugu ngo yagabiye ngo abantu ngo yahaye abantu ngo umugwa mukuru. Nuko abanyagihugu bariko barakamwa nk'inka biraboneka. Ariko yamara hari intundwe n'agaheta abanyagihugu muri rusange, ariko abantu cane cane ivyabo biteye agahinda n'abanyeshure. Kubona umuntu w'umunyeshure atozwa ikori ry'agahanga, kuko niko jewe mbona novyita, bavyita intererano bavyita gute, jewe naramaze kubona yuko ari ikori ry'agahanga, kuko nk'abantu abantu babonye ikori ukuntu ryagenda naho bitandukaniye. Nukuri nibara n'ibisigabwenge. Abandi baravyita uko bavyita, mugabo jewe ndavyita uko ndavyumva, uko ndabibona. Ego mama wanje ico twarumvise, ejo bundi twarumvise umushikiranganji ajejwe ivy'indero avuga yuko yandika ibaruwa abuza abayobozi b'amashure kubandanya batoza ayo mafaranga abanyeshure. Abatarisomye neza canke kuri ubu bafata amajambo bakayumva umenga ibihuhusi batinjiye mu mizi yayo ngo barabe neza ico avuga, barabishimye. Ariko iryo baruba urisomye neza uca ubona ko n'ubundi ahubwo b'abanyeshure ntaho bavuye ntaho basubiye, kuko uwo mupfasoni w'umushikiranganji jewe nubaha hari akantu yasobetsemwo ugasomye neza uca ubona bikomeye, kuko yavuze ati abayobozi ntibirukana abanyeshure ahubwo barabe ubundi buryo bwo kubatoza amafaranga. ubundi buryo. Iyindi mvugo ituma umuntu yibaza ibintu vyinshi mbere agasigwa. Mbega ubwo bundi buryo avuga nubuhe? Mbega ashaka kuvuga iki? Ko abanyeshure bokwimwa impapuro z'ishure? Ko abanyeshure bokubitwa bagakubitwa bagashaya gushika babura nkora amafaranga? Inyishu y'ivyo bibazo jewe ntayo mfise, ariko ico mfise nuko n'ubundi iryo baruba nta kintu na kimwe ryahinduye, ahubwo ryaje guhinyanyura neza imvugo yo kubandanya basaba amafaranga abo banyeshure. Aha rero jewe nanje nkaca nguma nibaza ibindi bibazo kandi vyinshi, na cane cane nk'iki. Mbega ko avuga ngo babatoza amafaranga baciye mu bundi buryo, mbega nk'ubu nihagira umwana agwa mu caha kubera yagiye guhiga amafaranga y'amatora mu bundi buryo, mbega ico caha Imana izocandika kuri nde? Nkundira nibaze n'ikindi kibazo. Kuri ubu abo banyakuntunga bashizeho iryo tegeko ryo gutoza amakori abanyeshure batigeze biyumvira. Mbega nk'aba banyeshure bariko batozwa ikori ry'amatora, mbega mwibaza yuko ayo matora niyagera, mbega mwibaza yuko bazotora iki? Ntavyo nzi, kuko ivyo arivyo vyose ntituzoba turi kumwe mu matora.
sinzoba ndi mu kazu batoreramwo. Ariko ico nzi coco nibaza yuko nivyo nibaza yuko bizobagora guha amajwi abantu bashizeho gutoza ikori abana bakiri ku ntebe y'ishure ba CNDD FDD. Ntimubeshe mukaba mudahinduye imvugo n'ingendo. Ni ukuri jewe ndabivuga ndabahanura, muraraba neza ivyo bintu vy'abanyagihugu muriko muraka ngo n'amatora mugashika no mu bana bakiri kw'ishure. Ni ukuri jewe sinzi neza yuko bizohava biberera. Nuko rero barundi kazi, mwebwe mushikiye leta, eka na mwebwe muyigwanya, eka n'abidegemvya, ngizo imvugo n'ingendo ziriko zirakoreshwa mu kununuza cane cane abanyagihugu, ngo intererano, ngo ishikanwa, ngo ishimwe. Abandi ngo ntimugire ikinyano kuri abo bana, ngo ahubwo gusa murondere ukundi kuntu mubatoza ayo mahera. Nuko biriko biragenda. Jewe mvuga imvugo, jewe numviriza ibivugwa. Kera twarumva ngo abakoroni, kera twarumva ngo bavuga ngo zana amagi zana amasoro. Abakoroni bobo umenga batwara amagi ariko bagasiga inkoko, umenga batwara amata ariko bagasiga inka. Ivy'ubu rero sindabizi. Ndangije gusa mbwira abarundi nti jewe ndavuga simvura, kandi mvuga ko bivugwa gusa. Ngeraho uko kunyagwa no gushigwa nako no gusagwa utavanako. Ntimwibaze ngo hari umuntu azohavamwa abarundi mwe aza kubibakurako. Burya bavuga bati nyene n'umupfu ni waje hanuka. Ivyo bintu umuntu ashobora kuvyanka kandi atagumutse. Erega basigurire, erega babwire banyagihugu, bwira abo bantu muti erega nta mahera tugifise, ti ntayo tubaha kuko nayo dufise. Erega ivyo ntibikeneye guca mu nkota n'imiriro. Muravuga muti n'ukuri, none amasendika y'abakozi ntariho, abantu bose kubona nk'abantu 5,000 ishirahamwe rimwe abakozi bashika 5,000 canke birenga, ugasanga bariko batozwa amahera muhira, bariko batozwa amahera ku kazi, abana bo bariko batozwa amahera, abo batunze mu nzu bariko batozwa amahera, mbere na base na banyina bafise imyaka 80 irenga bariko batozwa amahera, kuko kandi abo batozwa amahera base babona banyina babo bende gukora nibo bayatanga. Ugasanga uriko utanga amahera hose uyatangira abantu bose. None mwibaza yuko muzohava mu miyatanga gushika ryari? Canke mwiyumvira ngo hari igihe hazohava hagera igihe abo bayatoza bavuge bati oya, ubu twaronse menshi, ubu turahagaritse, ubu turabiretse, ubu twahaze. Niba hagebayo muzirikane wa mwibutsa uvuga ngo ishikanwa ry'umutindi ntiriba umurengera. Ishikanwa ry'umutindi ntiriba umurengera. Nukuri hatageze igihe ngo mubabwire muti ntayo dufise, ntayo dutanga, kandi si ukugumuka. Hari iyindi mvugo bababwira ngo ubuvyanse ngo abagaririje ngo itegeko ngo ry'igihugu. Itegeko erega iyo itegeko ryicana kurigarariza erega si bibi. None ugira ngo amategeko yose ugira ngo abari meza. None ugira ngo itegeko ryavuga yuko abazungu batereza gucingiza abirabure bakaza kubatwara kuja kubacuruza, ryari itegeko ryanditswe no mu bitabo vyabo. None ryari ryiza? None abanyafrika kubona twararigararije, none ugira ngo twagize nabi? Mbega itegeko ryavuga yuko abazungu bategezwa kuza bakadutwara bufune na buhoro, hanyuma none iryo tegeko ryari ryanditswe no mu mabwirizwa nshingiro yabo, none ryari ryiza? Si ukuvuga yuko itegeko ririho riba ari ryiza, ari ribi uraryanka. Ivyo bintu bigeze ahantu umuntu ahubwo atavyanse aba ari we ari mubi. Kutavyanka ni uri kuragirira nabi igihugu.
kuko ntimwaze ngo bazohaga ngo babikure, mbebe bikura gute kandi mumva n'abana badafise ayo mafaranga bavuga bati ahubwo ntimubagire n'ikinya, ahubwo rondera ubundi buryo bwo kuyabatoza. Icakora hariho n'abasenede FDD batanguye kubitahura, mwaravyumvise muri za Makamba na Bururi, aho bavuga bati kuba turi abasenede ntibivuga yuko dufise amafaranga twokoma tubatanga iminsi yose turarusha. Nuko bitegerezwa kugenda, kandi ibisi ndabivuga ngo ngumura bacanke bariya, ndabivuga kubera noneho na bene kuba bariko barakomeye amashuri mu mategeko gutanga amafaranga, nabo nyene bariko barabona yuko bidakunda. Amafaranga, amaka, ivyo kurya, umwanya, narabivuze mu kiganiro caheruka. Ivyo bintu n'ukuri bidahagaze, ingaruka yavyo murayibona. Abantu barashonje, bariko baratama komine biruka, ibituma bashonje ico kirimwo. Nuko rero kubona hari abatangiye kubona yuko vyohagarara ni vyiza, abandi nibakwirikire, kuko bugenda babwire umugani mu Kirundi bati intango yo gukira ubworo no gushira ubwoba. Shira ubwoba, ntimushibaguzwe, ntimutukane, ntimugumuke, ariko mwubahuke. Aho muri hose mubivugire hejuru, mubivuge, kandi hajya ngo hakunirwa n'ijambo ubonirwa n'uburibwiye. Mubivuge muti twarushe, nta mahera tugifise, nimugezaho. Ni kuri izo mpanuro rero nagomba guhereza ko kino kiganiro, nkaba ndabasezeye uko nabaramukije. Ntimugira amahoro n'amahonda, eka inka n'imirima, imari n'Imana, naho ubutaha. Intwaro y'agacinyizo niyo turiko turagwanya, ikora inkoko babirigi abarundi turabirambiwe. Oya ntandume mu barundi ntandume. Ndabankurabe. Ndabankurabe maze tuvugana ukuri. Muhejeje kumviriza ikiganiro Ndabankurabe.